wese abizi nuko abarundi ibituma bitandukanye bari hirya no hino mu isi, kandi benshi mu bari muri ibyo bihugu harimo abo twabwiye ubutumwa, harimo abantu twareze mu ijambo ry'Imana, harimo abo tubera umugisha haba mu ndirimbo, harimo abo twareze mu gikorwa cy'Imana. Rero iyo bari muri ibyo bihugu barakumbura presence yacu, hanyuma tukanezerwa nuko iyo bagiye imbuto twababivyemwo y'ijambo ry'Imana iguma muri bo, hama bakagumana uwo mwitwarariko wo kuguma mu bikorwa by'Imana, basenga, mu kubaka imiryango yabo. Rero kubera ko baba bazi umuhamagaro wanje nivuge, hari igihe bumva bakeneye kuntumira mu bikorwa baba bateguye nk'ibikorane, amaseminaire. Rero bakumva bakeneye wa muntu yababwira ubutumwa, wa muntu yabareresheje ijambo ry'Imana, wa muntu yabahezagiye mu ndirimbo, wa muntu na cyane cyane umurundi w'iwabo. Rero bakumva by'ukuri muri ibyo bikorane bateguye bontumira kugira ngo mbane nabo. By'ukuri biba biryoshe kubana n'abantu badutumiye, kubera ko baba bafise iyo nostalgie yo kubona umuvugabutumwa cyangwa umuririmbyi w'iwabo, umukozi w'Imana abarepresenta mu bijanye n'umuco, igihugu nk'umuryango. Rero hari igihe twisanga n'umwanya utubanye muto, hari igihe bitoroha, turaryoherwa kuba muri ibyo bihe, kubana mu bikorane, ariko kandi en dehors y'ibikorane turagira umwanya wo kuganira iby'ubuzima busanzwe, iby'imiryango. Mba mfise ibyo ndababaza bijanye n'ubuzima bariko barabamwo mu gihugu kitari cyabo ariko cyabakiriye, hama abandi bakaba bagiye muri ibyo bihugu baciye mu nzira zitandukanye. Urumva, bamwe bagiye ari impunzi, abandi bagiye kuramutsa imiryango yabo, abandi bagiye ku mpamvu z'ubuzi, bagahitamo kugumayo. Rero haba hari vraiment ubuzima bariko barabamwo bashaka ko tuganira, kandi nanjye mba mfise inyota yo kumva. Rero umwanya uraheze ukatubana muto, kubera ko ntituba tugiye guteba cyane, kubera ko dufise ibikorwa biba biturindiriye mu gihugu cyacu, ibyo tuba dusanzwe dukora. Rero tugira umwanya mwiza by'ukuri, ariko kandi hari igihe bitoroha, kandi kenshi kubera ko hari abama distance, hari igihe duhamagagwa muri iyi ville, tukagira umwanya w'ibikorane no gusocializa n'abandi, ugasanga hari igihe biruhisha kubera ama distance, ariko bikanezera kubera ko ngira umwanya wo kwiga ivyo barimwo, nkagira icyo ndabivuze ko. Hari igihe usanga mu miryango nk'abavyeyi bari muri stress y'ingene abana babo batariko barahuza, abana babo bataye umuco, abana babo bahindutse abanyamerika no mu maraso. Urumva, communication rero ikagora, kubera ko rero ndi umuvugabutumwa, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Hari igihe kenshi biranyorohera kubafashisha principe y'ijambo ry'Imana, ingene abavyeyi bankadra abana babo, ingene umurundi ashobora kuba mu yindi mico nka Amerika, ingene kumvira Imana, kuba umugenzi w'ijambo ry'Imana bishobora kumufasha kubaho muri izo condition zitoroshe, kubera ko igihugu nka Amerika
haba hari ama avantage kuri bo, ariko kandi haba hariho ibibaremereye bijanye mbega tubaho gute, mbega iyi speed ubuzima bwa Amerika budushirako turabishobora, bakaba oblige kubishobora ariko mu buryo bugoye. Rero en dehors y'amaseminaire muri eglise turabaho mu miryango tukaganira ivy'ubuzima busanzwe, baba bakumbuye kumva ingene umurundi iyo baba bari mu Burundi ingene byari kuba bimeze, urumva. Rero mba ndi mieux place kubabwira ati mwibuke iwanyu abana bareguko, monsieur madame babanuko, indero runtu, indero kirundi ibafasha naha muri iyo bafashuku, urumva, bikaryoha. Rero kaba ari akazi katoroshe ariko kandi biba biryoshe kubana na bene wacu mu buzima butandukanye muri eglise, tuvuga rero yadutazira Imana no hanze ya eglise tuvuga iby'ubuzima busanzwe. Yego. Icyo ni ikintu iyo ugiye nk'uku ngendayo kenshi, ni ikintu kiba kiri mu madefi ingene biyorganiza bakitaba ivyo bikorane canke amaseminaire. Ariko icyama kintangaza niyo nyota baba bafise yo kuvuga ngo dutegerezwa kuhaba. Hari icyo bita calling off, bagasaba konje nk'imigoroba imwe imwe ababosi babo, ukabona ko abantu vy'ukuri bagize utwigoro tudasanzwe kubera ko umutumire wabo, umurundi w'iwabo canke umunyafrika w'iwabo, urumva, yaje. Rero bikankora ku mutima cyane kubera ko ubuzima babayeho kugira ngo bashobore kureponda ku mabesoin yabo, hari igihe bategerezwa gukora ubuzi butatu. Rero izo weekend z'ibyo bikorane bakumva naho nyine barakeneye kubibamwo kubera ko baba bakeneye kuruhuka, baba bakeneye kumva ikirundi, umuvugabutumwa aje kuririmba za ndirimbo bumva kuri YouTube cyangwa ku ma CD uwaziririmbye yaje, bikabaryohera ko bamubona live. Rero ukabona ko bitanze cyane, bahevye, bagize des sacrifices kugira ngo bahabe nubwo les conditions ziba zitaborohe. Rero jewe ico kirankora ku mutima, kandi nkakibashimira ingene bagira uwo mwitwarariko, ariko kandi nkabona ko nabo byabafashije kunyakira no kugirana nabo uwo mwanya. Cyane gose kubera ko akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Burya kuguma ahantu hamwe ukarema isi yawe wenyene, hari ibintu byinshi utamenya. Ishengero ryacu hano mu Burundi mba ndariserukiye hariya, si ibyo gusa, nkunda kuvuga iyo nsezeye ndavuga ngo ngiye nk'umu ambassadeur w'ubutumwa bwiza kandi nk'umu ambassadeur w'igihugu canje. Hari ikintu kinini bitumarira cyane, kuko mba ngiye guhura n'abantu basanzwe bamwe badukurikirana en ligne, ariko kandi kumbona live, kubera ko gukorera Imana kwabo na context baba barimwo y'ubuzima bwa misi yose biranyigisha cyane. Ini wacu dusa n'abafise umwanya mwinshi, umenga turigenga, umenga umwanya turawukoresha icyo dushaka, ariko bo umwanya ni ubakoresha. Context barimwo ibashira kuri pression yo kureponda ku bintu byinshi bitandukanye mu kanya gatonya. Rero jewe nk'umuvugabutumwa biranyigisha cyane ingene muri context twe dukorera mu Imana dukwiye kureka gufyina, dukwiye guha agaciro umwanya.
abongereza bavuga ngo time is money, urumva twe turashobora kubivuga nk'imvugo ariko ntitubizi en réalité. Rero biranyigisha cyane ingene bashobora gukora ibintu byinshi mu mwanya muke bafise kandi ubuzima bukabandanya. Ikindi ni ingene imico bashobora kujera imico barimwo n'imico bavukiyemwo, umuco cyangwa imico bavukiyemwo, bagashobora kubaho ubuzima bari sanse kubaho, bakaguma ari abarundi ariko kandi b'abanyamerika, bakaguma ukwizera bigishijwe bakiri muri Afurika, bakagerageza kukuzigama mu gihe umuco n'ukwizera kwa hariya biba bivuga ibindi. Ugasanga kimwe mu byo ndabigira ko ugasanga barafise uwo mwitwarire wo kuvuga ngo ivyo twigishijwe n'imico turimwo isa n'ihakana ibyo twigishijwe n'ingene twabyigishijwe, dutegerezwa kuguma ku murongo. Ivyo rero bikanyigisha ingene abantu bashobora kubaho ubuzima buri determine no muri contexte zitoroshe. Muri Bibiliya binyibutsa umugwi w'abajene b'abaheburayo ugizwe na Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, bagiye i Babuloni nk'inyagano, me barigishijwe n'abavyeyi babo ko Imana bakwiye gusenga ari Imana imwe yaremye ijuru n'isi. Bashitse i Babuloni bisanga muri contexte y'igihugu gisenga imana nyinshi, baba ferme ku buryo ku ruhande rumwe bari abantu bari integre b'abanyabwenge, bareponda ku ma besoin politique barimwo i Babuloni, abana b'abanyabwenge bakora ibintu vyiza regime ya Babuloni yashaka, baba sélectionné, bagira ikiganza ciza. Me hageze kuri defi yuko bosenga izindi mana no gukora amafuti, baravuga ati twebwe ivyo ntitubikora, twebwe twarezwe uku. Iyo mana rero bizeye irabadefenda, irabagwanira mu buzima bwabo bwose, bagumana credibilité ibwami ko ari abantu bari integre kandi bimenyekana ko ari abantu badashobora guhengama ngo bakora amafuti. Iyo nimwe mu message nama ndabibutsa abiwacu ngo mwibuke, mukwiye kuba abantu bari integre, mukwiye kuba abantu bubahiriza isaha, mukwiye kuba abantu bakora ibintu mu buryo buri excellent. Igikorane ni cadre y'abantu benshi, aho turirimba tugatazira Imana, ijambo ry'Imana rikavugwa mu buryo evangelique, mu buryo bwo guhamagarira abantu gusenga, guhamagarira abantu gukunda Imana, guhamagarira abantu gukunda ijambo ry'Imana mu buryo bwa foule nini. Seminaire ibari imigwi mito mito aho twifokaliza cyane ku burongozi. Ndi passionné cyane ku kintu kijyanye n'uburongozi kubera ko uburongozi bufata mu aspect yose y'ubuzima, haba muri cadre y'ingo n'imiryango, haba muri cadre ya business, abikorera ivyabo canke abakorera abandi, haba muri cadre y'uburongozi bwa eglise. Uburongozi ni ikintu ntasubirizwa. Rero muri amaseminaire tuba twifokaliza cyane ku ma principe y'uburongozi muri ayo ma aspect yose agize ubuzima bwacu bwa misi yose. Ego. Ego cyane, urakoze cyane kunyibutsa icyo kintu. Vyukuri urugendo nkuru
mu gihugu nk'iki cyangwa mu bihugu nk'ibi byamaze gutera imbere, umuntu agumye mu bikorane n'amaseminaire n'imiryango gusa bigaherera ngaho abahombye. Rero kenshi ingendo zanje ziba zigizwe no gutembera mu masite amwe amwe, kubera ko Amerika iguma ari Amerika nyene ifise kahise kanini cyane, naba nkoresha ijambo gasiga ubwenge, urumva. Rero ndatembera nk'ubu muri imyaka mu ngendo zibiri ziheruka narashoboye gutembera muri leta ya Ohio, nashoboye gutembera nja je na madame tuja ahantu batanguye gukora indege ubwa mbere. Ni site nini iteye ubwoba ingene twebwe dukura twarumvise hari indege twabona twazita rubaho, zifise forme y'urubaho imeze uku. Burya hari ukuntu indege tubona uyu munsi hari ukuntu zatanguye. Twagiye amahirwe rero yo kuja muri iyo musée, ingene indege aho indege ya mbere yakorewe n'ibintu bisiga ubwenge, ingene ubuhinga bw'indege bwagiye burevoluwa gushika uyu munsi. Ivyo kumbure tuzerekana amashusho yavyo ikindi gihe nitwaronka akanya. Mu rugendo ruheruka naragize amahirwe yo kuja muri site canke musée y'abasangwa butaka muri ville ya Phoenix. Mu rugendo rw'amasaha 5 ni mu kiyaya kinini cyane kimeze nk'ubugaragwa, aho abasangwa butaka abo twita natwe n'abasangwa butaka cyangwa abatwa sinzi ko iyo mvugo ikoreshwa ubu. Site ikomeye cyane aho ingenzi zigenda zikaraba ibintu biteye ubwoba. Bashoboye gukora amaratiro ahantu twebwe hamwe muri ayo maratiro twashoboye kugenda n'inshuti zanje. Ni mu mwobo urimo inzira uca mu gitandara, ariko kugira ngo uronke access yo kuja muri iryo ratiro uriha amafaranga menshi. Ugiye wenyene kumara amasaha 2, kugira ngo umareyo amasaha 2 uriha amadolari arenga 100. Mugiye muri umugwi munini muranegosia ku madolari 80 umwe. Abo bantu rero n'abantu banyigishije cyane ku bijanye na kahise na kubu ku Burundi. Uburundi dufise ibintu byinshi bishobora gutegurwa nk'amaratiro ashobora kwinjiza ubutunzi mu gihugu, kandi akazana iterambere no kuri abo baba bariko barakora ibijanye n'ico gisata cyo gutegura ibibanza by'amaratiro. Ariko na cyane cyane icyanyiganyije umutima wanje niyo kategori y'abasangwa butaka. Abasangwa butaka biyumviriye ico kintu mu gihe twebwe hano iwacu twibaza ko abasangwa butaka ataco bo kwimarira. None murazi ko a partir ya zijya nkono babumba n'ibindi vyose, zijya nkono zo gutekeramo, inkono zo gushiramo amashugwe, bishobora kuba develope ku buryo byotungisha uyu muryango w'abasangwa butaka, ku buryo bashobora kubumba ibintu bakarema n'amasite yabo, ku buryo abaja kuraba ivyo bakora ubugenegene bwabo bashobora kwinjiriza uwo muryango w'abasangwa butaka, me bakinjiriza n'igihugu. Ico kintu rero cyaranezereye cyane, ndifotoza gushika aho nduha, kubera ko ni ibintu bisiga ubwenge. Rero ico ni kimwe muri byinshi bijanye na visite y'ibibanza by'iratiro nashoboye kuvizita, bigaheza bikanyigisha ku byokorwa ngaha mu gihugu cacu. Rero ico norangiriza kuri iyo point nuko by'ukuri dufise abarundi baba muri ico gihugu ca Amerika no mu bindi bihugu by'i Burayi bashobora kudufasha mu gukeya ivyo bibanza vy'iratiro, bien sûr babifashijwemwo
na guverinoma. Abo bantu barahari kubera ko mu bo twajanye muri ayo masite narumva ko bafise ivyumviro nk'ivyo by'ibintu boterera kugira ngo nk'uko iki gihugu cyacu kirota iterambere mu myaka iri imbere, iryo terambere ryofashwamwo n'abo bantu abari hano n'abari muri ibyo bihugu bamazemo imyaka itari mike. Rero ndafise igishika n'amatsiko adasanzwe kubona twifatanije ababa mu gihugu n'abagiye bamaze imyaka itari mike muri ibyo bihugu, ari Amerika cyangwa ibindi bihugu, kuja hamwe tugasangira ivyumviro kugira ngo tugire icyo dukoreye igihugu cyacu mu bijyanye n'iterambere. Yego. Abantu baruzuye cyane kandi umwe mu myitwarariko mba mfise muri ayo mavoyaje yanje ko haba harimo guhura nabo. Kubera iki? Buriya nubwo duhura n'ibibazo byinshi mu bihugu byacu bya Afurika, mvuze igihugu canje nk'umurundi, ibidukomeretsa ntibishobora kubura, nk'uko umuntu ashobora gukomerekera mu muryango yavukiyemo, papa na mama nabo bavukana akahakomerekera. Nico kimwe umuntu arashobora gukomerekera mu gihugu ciwe, ariko kiguma ari ikintu c'umugisha kugira iwanyu. Kuba umurundi ukaba ufise iwanyu ni mu Burundi. Nguma mfise umwitwarariko iyo ngiye muri izo ngendo wo guhura n'abarundi mu makategori yose, baba abakuze cyangwa abajene, na cyane cyane abajene bien sûr. Kubera iki? Kubera ko muri abo bajene harimo les talents zikomeye cyane. Hari abo tumaze guhura baba musicien, hari abo tumaze guhura harimo umupilote, abo n'abarundi ariko ararangiza amashuri yiwe y'ubupilote, gutwara indege, kandi umujene mutoya. Hari umwana muto afise 9 ans amaze kuronka imidari 20 mu bintu by'ikarashishi. Icyanezereye muri uwo muryango nuko abavyeyi biwe bagize umwitwarariko wo kwigisha abana babo ikirundi. Ni abana bafise ubwenge, bavuga icyongereza nk'abanyamerika, ariko abavyeyi babo bakagumana umwitwarariko wuko bavuga ikirundi. Nararyohewe, numva umunsi wanje ubaye umunsi w'umunezero kubera ako kantu. Peut-être abanyumva bashobora kuvuga ati bon, et alors ivyo bintu bivuze iki? Umviriza, kuba umurundi ukagira igihugu hanyuma ukavuga n'ururimi rw'ico gihugu ni umugisha udasanzwe, kuko ukwatsa ururimi aba kwatsa igihugu kandi ubutakaje ikintu gikomeye cyane. Rero muri make aho mvuze ivyo ndashobora kurambarara nkavuga byinshi. Reka mvuge ikintu, abo bajene twama duhura, bamwe bafise igishika n'amatsiko yo kubona igihugu. Kumbona rero ndi umurundi, ndi umu artiste mugenzi wabo, nkaba ndabarusha imyaka kandi nkaba ndi cool avec eux, birabaremesha cyane. Tukeshanja mu bijanye n'umuziki, ariko kandi tukeshanja mu bijanye n'igihugu. Ubu tuvugana hari umugwi munini w'abajene b'abaririmbyi n'abamusiciens, nabo harimo aba entrepreneur, harimo abapilote bifuza kuza. Sije nzobona icyo gihe kirashitse. Kubera iki? Barafise amatsiko yo kubona igihugu cyabo cyabibarutse a partir yo kwibaruka ababyeyi babo, kuko bo ntacyo bazi. Ariko chaque fois ndababwiye Burundi bakabona n'ivyo nkora. Ubu amatangazamakuru yarateye imbere, barabona concert dukora mu Burundi, barabona ibikorane, barabona activité haba ku rwego rw'igihugu, barabibona. Ariko baba bakeneye ko bakonekta n'umuntu mu buryo buri live
tukaganira nkababwira nti Uburundi bimeze uku burabiteze kandi namwe kuzovisita umunsi umwe uzoba ari umugisha kandi izoba ari kizoba kintu kizohindura ivyiyumviro vyanyu. Rero namanezerwa igihe cyose ngize umwanya wo kuganira n'abavyeyi babo tukavugana kuri kahise ku Burundi. Benshi bamwe baba bandusha imyaka, abandi ndabarusha imyaka, hakagira ivyo ndababwiye. Hari abandi aba bakavuga ati nkababwira imyaka yanje bakavuga ati no wewe 53 ans, kavuga ati oya, nkababwira n'ubuntu bw'Imana. Nkagira rero ivyo ndababwiye mu bijanye n'amakuru y'igihugu canje arico cabo, ariko iyo ngeze mu gisata c'urwaruka hoho ndicara nkarambya. Hanyuma hari amakuru meza quand même ko bazoza mu bihe biri imbere, tukagirana ibihe byiza, bakabona ibisagara, bakaja mu vyaro, mu ntara, kugira quand même arabasenga bamenye ico basengera mu Burundi bwabo, arabagira abarota amaprojet bayarote amaso yabo yarabonye ibyo bashobora gukontribuwa ku gihugu. Ndanezerewe cyane. Bijya bintu by'ukuri nta kintu kinini no bivuga ko kubya byabaye ni kujya nyene, ariko n'amahoro. Ibyabaye biri cyane ntibiri si ibintu byo kujya ku makuru kuri media, ni ibintu bifatanye na administration, bifatanye n'intwaro, kandi igihugu ni umuvyeyi wa twese, leta ni umuvyeyi wa twese. Ikintu nka kijya kibaye ubu tuvugana bariko baragira ico babikorera, ariko n'amahoro. Imana yaduhaye gukorera muri iki gihugu, kugikorera no kwitwararika ibijanye n'umutekano waco. Iyo hageze agatirigana tuba bamwe mu batora inyishu y'ako kantu katiriganye. Rero abadukurikirana nashaka ndababwire ko ari amahoro, kandi iyo habaye ikibazo mu muryango inyishu itorerwa mu muryango nyene. Murakoze.